Vanilla Vine turiko turafashanya ibikorwa ikintu namukundira cyane umurundi kazi afise umuhate muri we. She's a dreamer and kandi arakomplisa ivyo avuze arabishira mu ngiro urabona ko atari babandi bavuga amajambo gusa. Rero Vanilla Vine byabaye ngombwa ko ndamubaza tukayaga rero ariko dufite Turabaramukije bakunzi ba Budget Day TV aho muhereye hose aba mu gihugu canke hanze y'igihugu turazi ko mudukurikirana muri mu mice itandukanye y'isi. Nkuko nababwiye ko ngiranze ndaba amakuru ari update, amakuru agezweho, amakuru atamenyerewe, amakuru mashasha. Cyane navuze yuko tugiye kuza tubakorana n'abakinyi b'amareresi canke abakinyi ba comedy kuko abakinyi b'amareresi bari mu bantu kuvuga ko batariko barabonekana cyane mu ma social media canke mu binyamakuru bimwe bimwe. Muno mwanya turi mu ntara ya Ngozi nuko maze iminsi nkora mu ntara ya Ngozi navuze ati ubu navyo gukorera Bujumbura gusa ni kuduga dukorere no mu gihugu hagati vuba cyane muratubona no mu zindi ntara. Ni Simple Simon Pro nkabanda kwibutsa ko turakora subscribe genda munsi ahantu akantu gatukuru tuhabona kuri subscribe na notification kugira uzoronka amakuru ari update. Turi kumwe n'umutumire dasanzwe. Tikwa n'umutumire dasanzwe n'umutumire alongoye sinzi karishiramu canke ari umugwi araza kubitwibwira wenyene Burundi Blessed Family nivyo cyane nivyo ego ndabahaye ikaze murakoze cyane mboniho no kuramutsa abariko baradukurikirana muraho mwese akazina kanyu mutubwe nico mujejwe muri Burundi Blessed Family. Banyita Claude Hakizimana mba mu gisagara ca Ngozi hanyuma ndi umwe asanzwe arongoye Burundi Blessed Family arabayizi nka TV canke ministry ko irimo amapartement atandukanye cyane hanyuma novuga ko ariho irahwanije amezi novuga nka 6 itanguye iriko irakora byahereye mu vyumviro Bure no vuga kariho irikiraja kumugaragarisha mu ngiro ivyumviro kuko ibintu byose ihera mu bitekerezo bigashika mu bikorwa mu nyuma. Twumvise ministry tumva eglise ahandi tukuba kakoranye ikiganiro nk'abakinyi b'amareresi canke bariko bategura amareresi ivyo bintu bifitanye irihe sana? Okay, ibyo ngomba gukora sino ntaho bisa n'idini kuko amadini tuvuze amadini twumva ko amadoctrine cyangwa amategeko runaka ariko ibyo tugomba byo novuga ngo iyi ministere n'amashengero yose ariko hanini ari baze dufise look ari baze mu bintu by'Imana kuko icyo nzi ni kimwe haba mu Burundi cyangwa muri Afrika igitigiri kirinenya n'abakiristo dutandukaniye ku madini gusa mugabo iyi ministere novuga ngo nkuko ari kura kivuga nkubi iyi domaine y'amafilme harimo abamizirima harimo abakiristo no kuvuga ngo izohuza abantu bose kugira ngo dushobore kwigisha Burundi na Afrika. Ego anga mu ntara ya Ngozi hasanzwe hari indi migwi itegura amareresi twavuga nka bibaho films group twavuga nka Lily Boy Films abo bose nabo tuzi ngaha mu ntara ya Ngozi. Namwe vyakenze gute kugira muzana ico kintu ca filme ngaha mu ntara ya Ngozi? Urakoze cyane ubundi ibintu byose nivyo biba bifise umudrima umuntu novuga ngo umuvisionnaire canke karosi hanyuma jere nagerageje nayifise iyerekwa kumbe ryo gukora ikintu cozana impact muri Ngozi gusa canke mu Burundi gusa ariko hamwe n'ibindi bihugu biza kuvuga ngo mu Burundi hariho abantu bariko barakora hanyuma ivyo nk'iki ca filme aho Ngozi turafise abakinyi bava mu bitandukanye ariko urabona aba Bill Gates abahegwe bose ubona bazwi nta muntu n'umwe nubwo ufise dream ingana gute ushobora kwikorana urumwe ngo ibe successful ubwiza gukenera abantu ubwo rero byabaye ngombwa ko
ati anyway ibintu ntibikorwa n'amafaranga buke, ibintu bikorwa n'abavyiyumvamwo muri bo. Rero niko guca nimvira ko iyi migwi nobabaza tukaja hamwe tugakora ikintu gifadika, filime ifadika. Inguvu z'umuntu umwe ntaho zifa zikoze ikintu covuga ngo cozana impact mu kibano canke muri iyi si. Nico cyatumye rero mvuga ati tuganire n'imigwi itandukanye ngaha mu gisagara ca Ngozi. Ubu rero turi joined, turiko turakorera hamwe kandi batwitege. Aho nyene tureka kubona amaposti y'umukinyi w'amareresi ariko araca ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Fanny Lavine. Twarabonye ko hari ikintu mwamuriko mukorana nawe. Iyo basanzwe ari muri Burundi Blessed Family cyangwa Burundi Family Blessed. Burundi Blessed Family. Yeah. Nagomba nse n'ugisigura gatonya iyi appartement twinjiranyemo nabo ngaha Ngozi n'abi Bujumbura. Kumbure ngo izofasha abakameramani aba producer bazoba bakora kumbure nki bari muri context ya Burundi Blessed Family, ariko twebwe team izoba yitwa Arise and Shine. Arise and Shine. Ari kibazo bambaje cha Fanny Lavine. Yego. Okay. Fanny Lavine turiko turafashanya ibikorwa, ikintu namukundira cyane mu Burundi kazi afise umuhate muri we. She's a dreamer and kandi arakomplisa ivyo avuze arabishira mu ngiro. Urabona ko atari babandi bavuga amajambo gusa. Rero Fanny Lavine byabaye ngombwa ko ndamubaza tukayaga, rero ariko dufitaniye collabo irenze cyane muri iyi minsi. Kandi no muri iyi filime tuko turakora arafise mu part nini azo muvyumvira. Yego cyane. Byagenze gute kugira mu bakinyi bose bari mu Burundi cyangwa bari kubakora mu gisagara cya Bujumbura muhitemo Fanny Lavine? Oya, aho onya sinovuga ngo nahine gusa ntibangiye kubesha. Fanny Lavine ahubwo niyo novuga ngo ni no mu twatanguye kumenyana byihuse cyane, ariko hariho ba Abeli mamuzi nko mu filime anga amaze gukina. Hari ba Frigence bakina amafilime aca kuri RTNB. Hari n'abandi bakinyi batandukanye no kwibona dondagura amazina hariya. Ubu tumeze guca nyene, ariko Fanny Lavine siwe wenyene ubu, ahubwo novuga ko ari we cyane cyane iyi filime turiko turakora arayizi cyane no mu mizi, kuko niwe twatanguranye ku kiyaga ku bwa mbere. Hari amagroupe menshi ngaha mu Burundi cyangwa mu ntara ya Ngozi. Dufate mu ntara ya Ngozi, kubera iki ari mwebwe muzanye iki cyiyumviro cyo gukorana n'andi magroupe? Bibaza ko hari habuze iki kugira andi magroupe yiyumvire gukorana n'andi magroupe n'abandi bakinyi batandukanye bo mu mihingo yose y'igihugu? Ubundi maze kugera mu ntara nyinshi, ariko Ngozi muri yo hari ibintu byinshi muri Ngozi. Muri yo urabizi ko icyambere kimwe turafise abakinyi kandi babishoboye. Bate ko nka Libere se filime yo kwayira neza cyane. Bate nk'ifilime y'uragize urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Ufashe aba imigwi y'abaje washimwe, uravye amafilime bakibona ko ari amafilime meza cyane. Uravye imigwi y'abadani, uravye amafilime bakibona ko ari amafilime y'ukuri afise impact. Hanyuma mugabo usanga baguma ngahe Ngozi gusa, i Bujumbura bagashaka ngo bakora ivyabo, Ngozi bakora ivyabo. Ivyo rero bizorangira ibindi bihugu by'ibituranyi bo kubera bashira ingufu hamwe, bashitse ahantu bagume ku stage ya Amerika banashike. Twebwe kubera iki iyi mice tugira y'intara usange tugumye hahandi. Rero ikimaze kukiba partage partage ab'Ingozi wacu, nasanze nabo ari ndoto bari bafise, nasanze arivyo bari barindirana igishika ko twokorana ibintu bigashika kure. Abanyabujumbura bagire baravyumva ati ubwo twatanze itagushire korabo yonyene yari isanzwe hari ntonya naho nidafashe. Ni aba abanyagitega bajya bakina zandi yindi bo bagira usanga bafitaniye korabo n'abanyabujumbura, ariko nabone ntiyarishemeye. Ariko today turagire dushira ibintu ku mugaragaro kandi batwitegete. Yego. Hagati aho nyene turiko turaraba uburyo muzokoresha n'uburyo bwinshi. Bajya bakinyi bakora Bujumbura bakaja ngaha mukabafungurira. Ndibaza harimo uburyo bwinshi. Muba mufise isoko rya muzo dandariza igikorwa mugiye gukora.
ya urakoze cyane si wowe gusa kuko muri inyuma yo gukina abamenyeshamakuru batandukanye bazoza abanyagitega bazoza aya maradiyo ngaha mu gisagara cya Ngozi n'Ubujumbura iyo twagize nicyo kibazo bambajije bati mbega murafise abasanzwe bari inyuma bariko barahagira bariko bashirikira ibyo bikorwa kumengo bizotwara uburyo bwinshi jewe mu buzima bw'iwanje sinigira uburyo ndabugira intambara. When you have a dream, God has some ways. Imana usanga ifise inzira zindi zitandukanye igendera kare. Ndabizi n'icyo bizotwara uburyo bwinshi cyane. Ibyo ntashoboye abo turi kumwe bazobifasha, ariko twebwe twahagurukanye ishaka muri twebwe naho dushaka gushika, kuko iyo ufise indoto ukaba ufise na goal cyangwa ugomba gushika, intambamyi zose zo mu nzira ntuziraba, izo ziza mu nyuma ariko washitse ku rubuga. Twebwe gusa nk'iki gikorwa cya filime ni ibintu bisetinze neza, nta kibazo cy'uburyo gihari, nta kibazo na kimwe tubonamo. Turashoboye ibyo ntashoboye nibyo novuga ngo nijewe kumbure ku gafuko nzokorayo cyane, ariko nk'ababeri bajya bafise amamodokari ayingoze babari beri bande nabande, hari ibyo usanga bashoboye gukora. Turi hamwe rero nta kintu na kimwe kidashoboka. Claude, kubera iki mwebwe muratanguye mugiye kwegeranya ba Libati, kwegeranya ba Dani, mwibaza ko ariyo mpamvu batabahamagaye imbere y'ibyo kandi aribo bari babatanguriye? Sinobishurira aho nibo kumbure urazobarundira mu yage, ariko iminsi yose kumbure hama hariho umuntu imbarutso y'ikintu ko nko mu Burundi baza ko abantu benshi batari banyotewe independence, ariko hari hakenewe ko haza kumbure kwa gasebeka mweshiro cyane, bitavuze ko abarundi batari bayinyotewe. Rero nabo onye kumbure hari gihe byabi barimo kandi bagomba bashire mu ngiro no kumva ko ubushingiro cyaciye muri jewe sebo babyakiriye neza kandi ego. Claude, iyo bavuze turafise ikigo mediatique cyo gucungira ibikorwa mvabwenge by'abantu, akaba hari amastudio atanga amakuru, akaba hari n'abakinyi b'amaheresi, ibyo bintu kari bitaka ubigereranya gute? Ubona bikwiye guhurira? Urakoze. Hanyuma icyo nagomba kindi kuvuga, rimwe bibuza iterambere filime zacu zo ngaha. Ndaurazi ko hari amafilime menshi mu Rwanda akinirwayo tutiba tunabo. South Africa bafise inganda zikina amafilime nyinshi nikizibona zidandarizwa hanze. Rero icyo kuvuga ati gucungera iyi filime cyangwa uburyo izoja hanze kwiraza officiellement, icyo nobanza kuvuga nuko iteguye gutumira bizoba ari ibintu byiteguye ubwo bw'igihugu cyangwa ko bitandukanye rero byaba bitegwa za Bujumbura cyangwa Ngozi. Ubwo rero kwishyira ku mugaragaro abantu bazobiraba, hanyuma kwisponsoriza cyangwa gushigikira bino bikorwa cyangwa umuntu tuzohasebe icyo cyiyumviro ntikiraja hanze kuko n'igikorwa ntikirakorwa. Ubwo rero n'ibyo bintu twavuga ngo abo ducunga umutekano ibikorwa byacu cyangwa uko bishobora gushikira abanyagihugu, aka kanya sinocishura kuko deja ntiturabona bije gitwaye cyose finalite yacu cyangwa ubwiza bw'igikorwa. Ari igikorwa usanga gikozwe, usanga ntigikozwe ku buryo bugipresenta mu gihugu gusa, usanga ahubwo ni icyo international. Rero ngaho mutubangiye kumbure muzobimenya ubutaha. Claude, twizere yuko nihagera kuba ku mugaragaro nizo tugatara tuze kuvuga ibyo twabonye cyangwa twereka abakunzi ba Buja TV n'abakunzi ba filime Ndundi uko ibikorwa biko biragenda cyangwa igikorwa mwakoze, ko igikorwa kirimo abasitari benshi, Stephanie Rabine, ukavuga Abere, ukavuga Mama Ishima, ukavuga Fulgence, ukavuga Dani, Billy Boy, n'abakinnyi benshi cyane kandi bariko barakora muri industry ya movie. Nizere yuko igikorwa kigeze muzo kigira ati ibikorwa bigeze. Nabonera kugira n'abarundi bariko badukurikirana n'abanyarwanda wanashaka n'abandi batumva ururimi rw'ikirundi batwitege cyane. Nibaza ko iyi filime ikoze mu buryo novuga ngo budasanzwe kuko izo aba producer batatu
izohurira ko n'abantu batatu bafise ubuhinga buhanitse kandi n'abagitera nk'uko bariko baridondagura bashoboye. Mbona rero no kubabwira bayitegane igishika bashaka kuza baramenya ibikorwa byayo. Nibaza ko haba kuri Facebook haba kuri YouTube bazoza barabona ku dupati duto cyangwa ku mapaje y'aba bandi bazoza barabona ko bavuga aho ibikorwa biteye aho ibikorwa biteye. Rero nibaza ko abakunzi bakurikirana iyi web TV yanyu nabo nibaza ko muri invite bazobikurikirana kuko ko umunsi wa lancement yayo tuzoba Dakar, kuko nibaza ko ibinyamakuru bitandukanye byo mu gihugu bizoba byahashitse. Hanyuma tubasavye ikintu kimwe, tubasavye cyambere turakeneye ko muguma muraba mube update cyane kuri iyo Burundi Blessed Family TV, haba kuri Facebook cyane kuri YouTube, muzoguma mumenya kamwe ku kandi. Hanyuma namwe tuzoba turi on touch, nibaza ko muzoba mwashitse, bizoba ari byiza cyane. Akandi dusozera gato akabazo nabaza ari nakanyuma muriko muraraba mu industry ya movie kuko ndibuka yuko ambasaderi Nyamitwe hari muri lasima ya filime Nobela yateguwe n'umukinnyi yaravuze ati industry ya filime ni industry nk'izindi. Wibaza ko habuze iki kugira industry ya movie tubona abantu investinga nka amafaranga aboneka nk'uko mu budandaji bashira amafaranga bagashira amafaranga mu burimi, habuze iki kugira industry ya movie leta cyangwa ababwiza tunga cyangwa amashira hamwe ibikorero twabo investing mwe mayira nk'uko ayinvestinga mu zindi industry. Urakoze murantunga iki kibazo ngoma ndakivuge mu buryo muri deep. Aha mu Burundi nk'ubu jewe project wanje ngomba kuzitangura, hari umuntu yaje arambwira ngo ayo mafaranga uri urainvertisa muri ibyo bintu yofuma yagura amapasire. Rero kimwe umuntu wese arota bivanye kumbure na experience afise mu buzima. Jewe mbana n'abakinyi ba football usanga kenshi niyumvira ibijyanye na football kuko utanduza team, mbana n'abadandaza, mbana n'abarimyi, umuntu wese usanga arota aho kumbure ageze. Ariko biratangaje cyane uravye amatara y'abakinyi b'amareresi mu Burundi kuntu bakina, bashobora kwiyumvira ukuntu umukinyi avuye ino w'amareresi akavayo. Nk'ubu hariho abari kubakina za Australia, muri Canada, hariho abari kubakina za Amerika, harimwo Abarundi murabakiri ngani yarazo, ariko hariya baca babona atara yiwe kandi ayo nubwo bariko barakina abanyamerika nibo bariko bararonka imyimbo kandi uwo mwimbo wobwirizwa kuzanira mu gihugu cy'u Burundi. Rero ikibabaje cyane barinvestisa abagwiza tunga mu gihugu, binvestisa imitahe mu bidandazwa, ariko ivyo bidandazwa rero n'igihe usanga byanaho barashaka, ariko taranihomba. Hanyuma ibintu by'amafilime apare yuko ari inyigisho zishobora guhindura Uburundi, Afrika n'isi. Filime nta munsi n'umuzumva ngo abantu baretse kuraba filime. Ubu ngomba kubwira abarundi bariko badukurikirana, kera abantu bavyutse yavyuka yugurura radio yumviriza. Kera umuntu avyutse yagenda aja kuraba journal asome. Ariko kuri generation ubu niwe wa mbere mu Nzenya ushinwa ari mu bantu ubakire ba mbere ku rwego rw'isi mu 200. Umunya wewe kw'isi ni wari karafasha Afrika kubijanye na nibi vya coronavirus, ari intererano yatanzemo. Ariko uriko waravye amafailing kuntu yagerana ngo hesha saba akazi hirya no hino bikanga. Uvuga ati bikunda gute? Abarundi arabafise amatara mugaba cifise mo complex yumva ko mengo navyo bishobora. Nagomba nkubwire wowe rero nyine ufise tara, tangura bihera aho nyene, hanyuma uduzi muzayi wawe uzoronka abakuca inyuma ariko watanguye igikorwa. Thank you. Murakoze cyane. Claude, tubashimire cyane izire yuko ejo cyangwa igihe ejo ndasaba kubakenera tubabaza utubazo tumwe kumbure mutubwira ibikorwa byanyu bigeze twizere ko bizoduhana. Murakoze cyane badukurikiranye, mwari kumwe na Steve Simon Pro, behind the camera tumwe na Lily Boy Pro. Nkabandi basezerano kati mbone mukurikirana filime ndundi ubusi bimwe vya kera avuga ati na filime ndundi zihari, imagine zimeze neza, filime zirahari. Kandi shimira cyane abanyengozi banyakiye neza, ndashimira
mvuze amazina sino batonda kuranda bamaye ndashimira abakinyi b'amareresi mu ntara ya Ngozi bariko barakora neza. Sinzi yuko bariko birukana abanyabujumba ariko nzire kuba atamuntu ariko birukana abo ni gukora kubw'inyungu z'igihugu cyacu, gukora kubw'inyungu za East Africa, kubw'inyungu za Africa, twemeza abanyamahanga ko dushoboye. Nkabanda gusaba ukatira ko subscribe urashaka kuba waravye ikiganiro ukarinda uheze turakora subscribe. Ndagusaba nyine kuri subscribe kuri channel yacu Buja Today TV, utuje no kuri Burundi Blessed Family, ukore subscribe kuba amachannel yose rekana filime ndundi mukore subscribe kugira dushikirane ejo canke ya ejo tuzoronka ama silver award ya YouTube turayakini kandi azova muri mwebwe nyene. Murakoze cyane, Imana ibaheza.